je nk'ubu umbwiye ngo Melanin boy je namufata nk'abandi baririmbyi kandi ntibazi ko hariho beef ihari mugabo ifo kudakangwa n'indirimbo kudakangwa n'izina je numenyesha amakuru ndakuvugiriza umuziki je ndakwandikiye nk'indwi yose ego hari amahera umfitiye ukanka kwishura message tureka amafaranga ejo ntuzondonde uri umuririmbyi ufise ubwenge nta bihumbi amajana abiri ijana vyotuma wanka kwishura umumenyesha amakuru ngo agomba kwishuze. Byagenze gute byatanguye gute gushikaho abamenyesha amakuru bandika ku mbuga batangura kwandika izina ry'yo MC Machad na Melanin boy muri ko mwishuzanya amahera byatanguye gute? Yes, ladies and gentlemen, boys and girls, it's another beautiful day and another blessing. Nundi munsi udasanzwe na yandi mateka adasanzwe kongera kandi kubana namwe. Nitwa Kapiteni kumwe na MC Machad, KMC cha hatari. MC akomeye twemera mu Burundi iwacu. MC Dollar Capital niwe turi kumwe uno munsi no MC akunzwe cyane mu gihugu cy'u Burundi, ariko uno munsi hariho content yatumye nza kumurondera. Manje kamanze ndamuramutse n'amahoro. Namahoro ndamutse Kapiteni. Ndamutse n'abariko baratwumviriza bariko baradukurikirana. Nizera ko bameze neza nawe mani nizera ko meze neza ndetse no mu cameraman hari ndabona rigado sana. Ego twese tumeze fresh turaguhaye ikaze kandi na karibu kwindi cyuro kuri no channel ya YouTube yacu ikundwa n'abarundi benshi. Hari abari mu Burundi, abari muri Canada, muri Australia bariko baradukurikirana. Bose bandamukiriza. Safi sana mumeze neza. Ebana twege mu Burundi tumeze neza. Turashima je nanje ubwanje urabona ko meze fresh. Ebana ndigado kweri. Temeze neza man. La fois passée narabonye ibintu biriko biravuga ku mbuga ngurukana bumenyi kuvyerekeye MC Machad hamwe n'umuririmbyi wo muri We Love Music ariwe Melanin boy benshi bazi ku izina rya Gusto canke Melanin boy kandi aheruka gusora indirimbo. Ivyo bintu vyancanze bituma yuko jewe mfata rutemikirere nza kukurondera mbega bimeze gute wowe n'uwo muririmbyi wo muri We Love Music ariwe Melanin boy. Ivyo bintu vy'amafaranga ayo madeni mufitaniye kudashaka kurihana gushaka gutwarana muri amicale de musiciens ibintu vyabaye danse. Hari abantu bavuga ati ngo muzoja mwatanguye gukatanira ama convocation, hari abantu bavuga ngo amajambo ni menshi mu muji. Jewe numiwe ivyo simbiza avuga ni byinshi sinobiheza, ariko turifuza kumenya bimeze gute. Ico novuga ni kimwe novuga ko je nta bintu vyo kuvuga ngo ndiko ndishiza umuntu amahera canke niki oya vy'amahera nibisanzwe. Yego kweri kandi amahera novuga ngo ndiko ndishuza samahera yuzo kongera kuyiwanje ngo hari ikintu catari congeye ko ku mahera yiwanje no mafisi no ahubwo no kuvuga ati mbega abaririmbyi bacu abarundi bitwara gute. Je nta bivu mfise no muririmbyi ico nico cambere man sinzi kurabona na post za Mr Champagne yandika avuga ati je nko kwandikira aha flow uravyumva akanga kwishura ama message none uri Yesu baragara bakanyara mu ziko uravyumva. Rero abo nabasani kenshi usanga yadugije akazina uravyumva gacu usanga agomba kugira umuntu atari iki ibyo nivyo no hanura abasani benshi bagiye batandukanye. Je umuntu nita abasani imana abarimvye gacu usanga ndikunda baha amadiri rimwe sometime ugasanga ndaguhaye agashow iki niki akabamwe ibintu dushaka kuba tuvugana ati wana je ko ndaguhaye show hari utuntu uza gukora utuntu ugasanga ntibutse ninge numuvugiriza indirimbo ku maradiyo ukuntu mwirukira. Je nk'ubu umbwiye ngo Melanin boy je namufata nk'abandi baririmbyi kandi ntibazi ko hariho beef ihari mugabo ifo kudakangwa n'indirimbo kudakangwa n'izina kubera ni benshi bacenga none bacancura misi bari hehe ninde abarusha amazina bande na bande bari hehe canke hari abaririmbyi bari bavumye bari hiti batakiringa ahubwo ico nosaba abantu baririmba abaririmbyi nuko nanje jo nyumva muri studio man nkakorokerayo kandi je natangwe ndo muririmbyi urabizi mere ivyo vy'amahera nta vy'amahera je ndiko ndavuga nuko no kwigisha abaririmbyi reka gukangwa no kuvuga ngo ufise hiti ngo wamenyekanye ugasanga aho hantu wamenyekanye ni Bujumbura gusa uri umusani kugira ngo umenye kumenyekanye intara zose zitembere nico cigo nagize bege nuko ari kuri ivyo bintu ngo vy'amahera ngiki niki basimbize bariko bapostinga
je novuga ko ubwanje sindi ko ndanamwishuza Oui. mugabo kugira indero man je numenyesha amakuru ndakuvugiriza umuziki Oui. je ndakwandikiye nk'indwi yose ego hari amahera umfitiye ukanka kwishura message tureka amafaranga Oui. ejo ntuzondondera uzovuga ati ana ujya mu jama jenzi yo bavuye yatinye kukwishura kubera hava umwishyuza amafaranga none ufise amahera y'umuntu ntushaka kuyamuhura yamuha n'ibisanzwe none umuntu aguha idiri y'imiliyoni irenga uko uravyumva mana mukavugana ati wana ku mahera akunuku bimeze uko sivyo hari akantu kaza kuvako umuntu yo namushimira base mana ariko Machad ndiko ndaguha idiri sivyo nkaguha idiri y'imiliyoni nkazingahe uravyumva aho ntushaka kuvuga ati man wakoze itora ifana yego cane mugabo basi nkaca mvuga ati iyo fana yigumye ntayo nkeneye mwana mvuga ati hari akantu nkeneye aka naka kaze kugenda uko kuri fana yawe ntumpe muzi ko mpici wanje uravyumva gomba kigumana nta nakimwe mugabo ndakwandikiye message unyishure rero novuga ko abarimvyi bacu b'abarundi uri umurimvyi ufise ubwenge nta bihumbi amajana abiri ijana vyotuma wanka kwishura umumenyesha amakuru ngo agomba kwishuze ibiki n'ibiki ivyo nivyo bintu je novuga to noneho iyo sije ndabona kumengo twereka muga sindi ko ndamwishuza kandi sindi ko ndamutaburiza urumva none ibisanzwe mugabo vyigisha abantu urihanganye je ndo muvyeyi w'abari mani je nkuze sana nubwo agufitiye ndakwereka je sinkuze wagihanganye je sinkuze sana mugabo jewe ndakwereka abarimvyi benshi nk'aba aba baje mbona aba nk'aba D1 mugana sikuvuga ngo baje mbona batanguye abarimvyi benshi batanguye guhitinga mbona kirisa aba bari gen warongejemwo je sindi ko ndiyemera je ndi umujournaliste nkaba ndi umu MC nkaba ndi n'umu DJ je ndi umuntu yahagaze cyane ku muziki wacu ngaha mu Burundi yanawuvugiye cyane aranawugwanira jewe narapromotinza abasani nk'abo bose ngaha mu Burundi aba bose bari bashasha je bigaca bimbabaza basanga umusani acabona kumengo n'umuntu hatari ntushobora ntundenze undenga kubera kandi je namamvugira kuri micromisi yose ku radio kene naco kandi nkene kuja muri studio je nuko bitasonge kandi yoba hiti yego cyane rero umusani igakuba je nta bintu twapfuye nawe canke n'ikino hari ibintu vyo kutubaha ugasanga uramenyekanye ucuvyimvya ibintu vy'ibitugu kubera iki kacini niyo ngona nabasani bafise n'ubu ugasanga nabasani ubwabo baragara nako nakubwiye karero ka Mr Champagne na Hafro ntari karishura Mr Champagne amwandikiye none ugara uri Yesu iyo niyo ngorane hari no jewe ngara ko duhuye no muri show no gutora isano mfise mic muga ntavyo nokora kubera nzi ko ndumuvyeyi w'abarirenze none ugaruri Yesu cyangwa ufise iki igituma tumugara samahira novuga ngo niyo yatumye ngo aya ivyo nibisanzwe man yes ko umuntu arashobora kumva ingene utubwiye ingene wagerageje kubica guca nanabivangatiranye urazi gituma nabigize birumva yuko umengo urafise akababaro urumva uracafise akantu akababaro mfise reka ndakubwire man uracafise akantu kakababaro mfise n'umuziki w'Uburundi ukuntu uri kuragenda tugeze ahantu heza turiko turagwanira two turikana abanyamahanga muganga aba basani bacu naho bakiri muto afa kuduga indirimbo imwe gusa ariko bise nabakuru biwe ntasubira kububaha amani uravyumva nico kibabaza ariko nabamenye bamwe ngo barabishiramwo ikibazo n'igihe ca Dramati yagisora madame hari abantu bavuze ati ngo yasoye titi imwe ngo arakwama abantu baza bavuga ati ngo ivyo batangura kuzana amadosiye menshi kwa Melanin boy naho Melanin boy arasoye indirimbo none uvuze Dramati ntaguciriye none gashaka kubaho ka bface hanye n'umuntu ko vyamushiza ahandi hantu rero kino no kwigisha abaririmvyi muririmbyi kora nk'umuririmbyi utarakora nuko nk'umuririmbyi umengo wahejeje isi uze wegere Diamond umubaze Diamond akubwira ati je nkora nk'umu underground nkora nk'umuntu atarakora man nico gituma arakuze mugabo uravyirika arakora video aritanga anarasimbuka mengo ntacinjira muri game abapeti bo ngahi wacu uza gusanga umengo ni Rikiros usanga umengo n'umuntu watanje ntiyita n'abasani bo ngaho iwacu basohoye n'umuziki baca bashira YouTube ngana ngo bwabo promoter ngo baraza gutora abo post so umuziki abageze ahubwo ko wiruka rero ikintu novuga ni kimwe nashaka gushikako abarivyi bacu
babona mengo basohoye umuziki barahijeje urabumva bamenyekanye tumengo babaye abantu bahatari ico rero kituma umuziki wacu usubira inyuma kandi ikibuga cacu kiragaragara amana hatuna basani raba Mr Champagne so murundi ninde ubundi muririmbyi we uziyo bamaze kwitanga nka Mr Champagne rero bari hanze y'igihugu ari hanze karakora mu media tu wewe nturaje hayi nta mamira turakora mu hanze y'igihugu canki niki ngahano nangaha mu gihugu iwacu nturi kurahavuruga kuba umuririmbyi ukabumuririmbyi uburi kintu cikivuruganye ariko mugaha iwacu nta baririmbyi afite MC Machad tugarutse kuri wewe na Melanin boy ni kintu ariko abantu ntuhagarare cyane sindahagarara cyane ariko je ntana gende umuvyeyi w'abaririmbyi nje gituma hamwe yovuga ati ngo amafaranga yawe agomba yaguhe kuko wambwiye ko wamutelefone uramubura kumubura ni kimwe mbe byagenze gute byatanguye gute gushikaho abamenyesha makuru bandika ku mbuga batangura kwandika izina ry'yo MC Machad na Melanin boy muri ko mwishuzanya amahera byatanguye gute turakeneye kumva uko byatanguye n'ukuntu byaheze uko vyatanguye mane nabivuze sinzire ko noguma ndabigaruka ahubwo ico novuga je ni ukwigisha abaririmbyi tu ntitubone ko turenze turacafye ayo mafaranga agufitiye urugamba runini ayo mafaranga agufitiye Melanin boy agufitiye amafaranga byagenze gute kugira ayo mahera ni telefone mwaguze ni ivyo nyene ushaka ivyo byose umviriza ni telefone mwaguze n'ibintu n'ibirato n'ibiki bimeze gute umviriza man ivyo gukora ahantu nivyo nyene man ivyo nyene tuje kuvuga kandi usanzwe urabizi ni concert navuga ko je ndashobora guha date sivyo waramuhaye deal nkakubwira ati je ndaguha miliyoni kuri miliyoni duhera tuza kurenga ko tunutu uza kutumpa jewe kubera tugeze mu vyunguka mon frère yego cyane tujya tuntu rero wamara kudutora turengako yego cyane umva bari utwi wanje nije naguhaye deal tujye no kuduha agaciro n'amafaranga muba mwavuganye utwi wawe no turengako ati baguhaya jewe ucuma aya turabizi mu muziki birabaho nuko bimeze Melanin boy iyi concert baza kuguhaya amafaranga jewe uza kucuma aya anye ayi wawe naya ayi wanje naya niko kazi ku promoter nuko dukora muri aka kazi k'umuziki ariko sinashaka kubirandira ko cyane oya jewe ndiko ndavuga ukuntu ikintu kihari umviriza mu mu kubinyegeza umengo bavuga ati ngo tuntu umviriza n'amahera jewe amahera iwanje sivyo nibisanzwe cyane nibwo bavyumva kubera navuga ko iyi game nta myaka myinshi ndayimaramo ni namba ari myinshi ni 5 hari ababiconshoro bandenze ngaha nibwo bavyumva Cedric Bangi bande abasaza kandi je maze 5 none bagikara basani je ndo mu journaliste naho navuze mu bintu by'ubujournaliste abajournaliste je benshi naje ndabasanga muri iyi game man ba Edison bajya n'abasazi wanje je vuba amani muri umwuga ariko niko ndakubwira mwene hega matwi nta beef irimo nta kimugabo icigona oya ibifu irimo MC Machad icigona shasa wewe hari umuntu yokurira amahera hari umuntu ugiye ndira amahera twereka kugira beef wewe mwaca mugira beef muta ubuzima buri mu gisagara ca Bujumbura no kwibesha MC Machad kino kintu ushaka cigisha abasani sivyo we murimvye kuranyumva niyo sori indirimbo ego bahici cankureke kugura vyumva ntibikwereke kurenze oya cha bugufi gukora ibintu vya fresh kora nk'umuntu atarakora aho uzoshika kure hame ivyo bintu vy'irare vya Melanin boy na jewe je natwe bihagarikira tukaja kuzindi content urazi gituma nakubwiye yuko je umuntu angiriye amahera no mwihanganira burya amahera aragoye kuronka MC Machad urazi rero no mu kapitene ndakubwira ikintu kimwe sivyo ari amakosa abasani bagenda barakora ababaza abafasha abasani oya nkaje icombabaza ibaze imyaka n'imyaka umuririmbyi kuramwubaka umuvuza misi yose ku radio uravyumva wamukomindura ngo anago umuririmbyi arakaza ngo n'umuririmbyi w'umurundi wacu tumushigikira ugasanga sivyo harigeza yubaho kumumenyesha amakuru kibazo nico kihari nta bindi bintu vyatari kiniki no basanireka kuba ukabamenyesha biramaze gushika mu kayagara DJ Fernando ujya mugenzi wiwe wo muri We Love Music nawe nyene umviriza amana none gashaka ko batakicamana aho mwariseho ubundi abari twoca tuyagiki ahubwo je umuntu tuyaga bivanye n'akazi tugomba dukorana urumva nta kamaro ko kuyaga n'umuntu atakina umugomba mukorana so igano turi kutugigira kirekire ku bintu vy'ikiyemera mbega ubuho iyo umubwiye ati mugabo akanoti kanje bimeze gute
man je ndabivugiye ngaha naramuhebeye warahevye amahera je naramuhebeye man Melanin boy waramuhebeye amafaranga gufitiye yego kweli mugo mvuga uburi kuri wica CV yawe yego umuntu yagutanguye ugitangura music arakuduza yego cyane ugenda kumwubahuka indwi yose akwandikira ntiwishure ibaze uri Yesu Melanin boy tufurikwa gukora ikiganiro ndiko ndamuvugira ikintu kihari muga nkeje so indirimba andungikira amalink machade mfasha abaremvye benshi barakunda kubengira ivyo bintu nanje jo ndetse iyo link yawe kuyugurura nka gutora isano uravyumva bizokuryohera amana ubwo buhera bari ubuntu busanzwe ntucu uvuga ngo ikindi kandi nanje unkeneka ibintu birenze mu mahera incuro ibihumbi none gamani umva atari ibintu bisanzwe ahubwo abasani bacu twige ukuntu twokora umuziki wacu ushike kure niyo mpanono baha mugabo niyo bana kumenga urakuze urarenze aho gushika kure biragoye so nivyo rero ndibaza nivyo bashaka kumbatsa umuntu arashaka kuvuga ati ejo ndashobora kugenda kwa Melanin ndaje kuko nanje ndumenyesha makuru wa kamera nkagenda direct nkashika nkadodora ndahaza ahantu aba yugurura arugategezwa kugurura kandi ninjira kandi ndamubwiza ati MC Machad ikiganiro twakoranye ryari ategezwa kukibona ndazi wakibonye n'abakunzi b'umuziki w'Urundi bakibonye MC Machad nikiye kintu wontuma kwa Melanin boy oya ariko aradukurikirana ikintu nza kumubwira kuko ndaza kujayo ndaza kugenda ndamubwira ati muri ko mufiki muri We Love Music nico kintu nza kumubaza abafana muri ko murabayo bagiza hama amahera wariye ya MC Machad nuko nyene none bro je ntavye amahera none ntiyagera yaguhaye ntayo yaguhaye mviriza bro nzogera namubwira ati amahera wariye kwa MC Machad nivyo canke sivyo menye yuko ari ivyo canke atari ivyo je ntagakende wonteka mviriza ndabwira ikintu kimwe wo kintu ukora mu frère cyo no wontuma je sininjira muri Love Music hagati yabo je sije nafonze ujya mugwi wabo je negirizwa kumubaza erega ninashika ndamubaza ibibazo bibiri ico ca kabiri naco ico ca kabiri c'amahera ati amahera ya MC icambere bagitahuye nivyo canke sivyo icambere bagitahuye yego ica kabiri uravyumva ico ndagutumye kwa Melanin sivyo nk'ubu nk'iyi ni promotion simva ahabwo ntitwari guhagarara kuri ibintu cyane ni promotion umuntu aba ari karamugira ni no gukebura mugabo ikintu nakubwira sivyo ico no gutuma kwa Melanin ba Melanin ni benshi uzoshikira muri review yose mu Rundi acaruka akiza harabaye ba Lolilo harabaye ba Big Fizo no baracari harabaye bande nabande kora nk'umuntu atarakora kandi uze wubaho ugukurira canke uze wubaho umuntu ubona ko ukura ko bugari sivyo aho ico kinini wagikora ibintu vyo bizofata inzira canke harandi ahantu uzoshika kure cane ego rero gushika handi ahantu kure cane mugabo ivumwe na benshi uratota uravyumva rero ikintu kibesha abaririmbyi bacu jewe haronto bava bibaza ngo Machad kweri uragira ibi nibi no je vyarambabaje man je nagupromotinze kuva kera ugitangura je natanguye kumupromotinga ndi muri stage man nkora stage ego kweri ugasanga ugeze ahantu ubaho ku muntu akakubwira man VP fresh ukanka kwitaba kubera ubuhera bukeye bw'uburofa man sivyo none aho mahera sumba ibikorwa vyo uri kurakora umuntu ushaka gufasha gupromotingira cyangwa agashikana kure jewe man urinze ubona shavuye cyane nkarinda mvuga amajambo man bica kure amurasta man yego kweri rero ikintu ndiko ndavuga ni kubaririmbyi bose ikiriko kirica abaririmbyi b'abarundi aba bacaruka cyane Imana iragufashije urakubisa agasonga karamenyekanye uravyumva ugacebaza ngo uburindi bwose wabufashe suko ubaho ikintu kihari hanze mu kwikurabira hanze umurimbyi hanze akoze akamenyekana iwabo nawe menyekana muri ico gihugu cose abona ko atarakora abakeneye ko atobora aja mu bindi bihugu bikamumenya mugangahe iwacu yihenze akamenywa no ngahe Bujumbura gusa ntimusubira no gusangira memenye umuntu yubaka abaririmbyi n'umumenyesha makuru uravyumva niba ubaho umenyesha makuru uzoshika kure canke igomboreke kumuba nivyo wawe uravyumva mugabo hariho abahaciye ni benshi hariho bacancu bangabore bonse barabaye kubisa amahiti bande nabande
ba Christophe Matata abandi n'abandi ba Black Jean mwarabafashije uri kurakura oya je hajya senari bwatangura jende wavuba kweri nakubwiye ko maze imyaka 5 muri aka kazi ba Black Jean nabo bamaze imyaka myinshi kandi Black Jean nabo maze nk'imyaka 7 yarahevye umuziki umva ko nta sinegera amana ego kwera habwo nuvuga ko namba nitwa MC Matcha de la Capitale ni kubera ibikorwa vyanje nagiye nkora hari abantu bahavuye bazi je natangwe kira no je ndi mushasha muri iyi game anico gituma nkora ahubwo nk'utarakora impanura baririmbye kora nk'umuntu atarakora nuko bite hit imwe nta n'ibihugu vyo hanze ntibakuzi umenyekane ngaha mu Burundi uziko n'aba Big Fizzo hajya bicuza bazwi ngaha mu Burundi ne Big Fizzo yo hamagagwa ego n'umuri legend niyo muntu ayemerwa cyane amazi imyaka myinshi ari mu Burundi no mu Rwanda ngira handi hantu yo tumirwa mu kindi gihugu akagenda gukora show akuzutsa turacafise igihengeri ntiturakora man ntituraba nk'abasani bo hanze abatanzania canke ego Rwanda ubusi cyane muga nko mu Tanzania ashaka kuja mu kindi gihugu atumiye mu kindi gihugu kandi igihugu agiye kuzuza none twebwe ngaha teruguma duhamagara abaririmbyi bo hanze baza kuzuza ngaha natwebwe turashaka gutegura igitaramo ngaha iwacu turabaririmbyi bo ngaha muga bikanga ko twuzuza iwacu umva turacafise ikintu gerageza dusohoke turafise akazi kenshi music yo ngaha mu Burundi ntahiraje man turacari ngaha iwacu ubujyajya bugabanuke turacari ngaha nivyo kugara bigabanuke turacari ngaha iwacu abasani bareke kugara none ugara kubera iki none je nkene kugara sinogara kubera iki ntagara ega na je rufise urusha go kumugara kandondese wana nyene jewe ashaka kondondera sindamwishura cyo tugarura hano none je umviriza man je maze kora show Harmonize maze kora show ya Chameleone maze kora show ya Rayvan maze kora show ya Mr Nice maze kora show zikomakomeye none aha hose maze kuja ujye babaza kamaze kwahonyora ntamagara Chameleone welcome on the stage ariko biraboneka yuko wewe nubwo wavuze ngo wajya amahera wayamuhebeye oya mon frère ivy'amahera man umviriza ivy'amahera oya ivy'amahera ni bisanzwe mugabo indero je nitwahora n'umusani ukandenza indero ariko siyo ngisaba ari nzero bafise kubera ki ba bface buba nanje bahora bakugira ivyo biye oya je ntamuje ngira ivyo ni je sinabwo ivyo bibazo vyawe ugira umviriza naje ndumusana ubwanje je ndi vyose je ndu artiste ndumenyesha makuru ndumuririmbyi nico gituma ntawo umfatira je rero uzanye untwaye kuri wezi 3 ndagutwara kuri wezi 4 yego kwiye vyumva man nje gituma rero ndavuga jewe ntamo je murambona ari ibana ari ryajwe nkuvume ngo numuntu oya mureke na man erega ujya ntitumugumeko erega ikigano dukoze sivyo cigisha abaririmbyi benshi sivyo bagomba kubona kumengo barahejeje turacafisa akazi kenshi man n'umuririmbyi ahi wacu akoze show nuwo ngahi wacu ataje umunyamahanga ntiyuzuza ni gake mugabo hamagara Diamond mutware Nigeria arashaka kuzuza gace gatoya mutware Dubai arahuzuza none twebwe ni ngira muri legend ngaha base wacu cyangwa umusana akomeye bo twara base no mu Rwanda kahuzuza canke muri Tanzania nindi kandi izo ntambara ntibazozigwa nabo nyine abasari bonyine n'abamenyesha makuru bategezwa gufasha hari kintu turafunguka amaso twebwe turafasha umuziki wahanze two turawirukana ahubwo ico gikenewe hari strategies zikenewe gukorwa kugira ngo umuziki wacu uje hanze imbuga bajya ni note imbuga oya uziya birakuraba twebwe turafasha imviriza twebwe turafasha abaririmbyi bakaronka ama miliyoni no hanze bakajayo abo ngoma nkorokere mu mwuga nanje ndirimbe muziki ifoke Ukuri jewe kandi subwa mbere bimbwi je natanguye ndirimba uzodutamwe igihiti umunsi umwe nico gituma umviriza indirimbo yawe ya mbere rindira indirimbo yawe ya mbere ni waje muri tukayiririmba ndemeye imbere ya kamera amafaranga sivyo nzokongereza gufasha gukora video bya vrai genda yeme nuko gusa uranyemerera ndavuga igitigiri cyayo mafaranga nzotanga yavuge none man abe make uyabone yavuge none MC Machad ni yaje muri studio karirimba indirimbo nkayumviriza kayizana nyene tukayumva ngaha ati agomba ikorere video muze genda kaze jewe ndemeye amafaranga abe make uyumve 50000 enda kweri ikintu je 50000 Machad uzofuma yafatamwe déplacement ugiye kugira record basi mpamwe avance apana ubunyene genda yemeye iyo ndirimbo ni yamara gukogwa yego vraiment nane ndemeye ko itabura muze urakoze cyane ikintu kihari mu kurangiza ikiganiro je natanguye ndirimba mu frère ntanguye ndirimba mbona ewana
bintu nkora nibiki bone wana batangwe kuzana ibintu vy'iwabo umumenyesha makuru ndamuciyeko bwamenyesha makuru rega barabaye benshi kera bari bake kugira ngo n'umumenyesha makuru agokora amaboko akuramutse Bakifodo ba Patrick Pajo ba David Calmel kera muze mumenyesha makuru akuramukije wabura umwami uri umuririmbyi cyangwa ukoze ikiganiro vyose ngena ndabiraba ndavuga none je bizogenda gute ndaja mu DJ narakoze utuntu twinshi ewana ndaririmba ndagira uduki ndabundi umu MC nshamanza ndeka ivyo kuririmba muga kubera ingorane nabonye ziri mu baririmbyi ingorane bahura nazo camvuga ati je nkeneye kuba umuvugizi w'abaririmbyi kandi je ndi umuvugizi w'abaririmbyi mvugira bose umuririmbyi muto niyo mvugira cyane gusomba amano wandise izina haganiro kari karyoshe ndibaza wewe urakunda kuvugira abaririmbyi bato sivyo ariko je ikintu kimbabaje kandi si ubwa mbere dukoranye umbwira ngo ushaka gushigikira abaririmbyi bato none babandi baririmbyi bato uri kurashigikira batangiye kukujya amahera kandi rero urabona yuko guce intege oya je nta ntege bizogusha umuziki kugira ngo turangize ndakwerekana aka kantu ngoma mvuge sivyo ugafate neza nta muri ivyo zonca intege kubera je ndumuririmbyi nta mu DJ zonca intege kubera je ndumu DJ nta mumenyesha makuru zonca intege kubera ndumumenyesha makuru nico gituma nakubwira ati ewa na muhungu tuza hama ikindi nashobora kubwira gusa nyene nk'agasuni karuka uranyumva muze yego cyane je matari namba nitwa MC matari de la capitale yego cyane nziyo navuye nziyo ndiko ndagera hano ndiko ndaja ni heza uravyumva ushaka zone supporting cyangwa ukurikirana ibintu by'ubanje zone supporting ashaka reke uravyumva mugabo apeti tugenda tuduza turavugije kiniki turacari muri vida ha mu Burundi nta musani uva ngaha ngagiye kuzuza hafi naho bakongo biragoye mugo umuntu avuye ngaha nyene mu kibana aje haruzutse ubwo turacari hasi umuzina muda utararenga ngahe wacu reka dukore dushireme ingufu urukundo twubaha amenyesha makuru twubaha abasani uravyumva ubwenge buhagaze ngaho kuvyerekeye umuziki nta mamuze we kora akazi kawe fresh nawe umushabiki w'abasani korera bose ngo je nkorera abantu bose umugozi wanka umuntu agusuzugura merci mugaje nta musana aransuzugura wapi ahabwo iki kintu mvuze ni cigwa ntukango ni izina kora nk'umuntu atarakora niyo kantu ushase guhagarara ko kuri iki kiganiro man ni wakora nk'umuntu umaze gukora ntuzobugisangira na nyoko wawe canke so wawe zocabona kumenga urarenze uri Yesu cumene umenga umuntu watari fere nivyo vyica umuziki mon frère hari abapiti benshi bariko baragenda kagirire kubera iki bibaza ko barenze none batemwe kujibura yasi barorero muga nta muntu yangana nkaroriro rero hajya ari hanganye uravye ku makomantere barambwira ati muze hebo muziki atevye ko urasunika bikanga uravyumva muga gumamwo rero gumamwo uravyumva ari itanga muga turacabuze ka kantu kuvuga ati mbega turafisa promoter ngaha babishoboye mbega imbuga ziraturiha hana turagenda mbega ama YouTube yacu ari hagute izi mbuga zidandaza umuziki zinjiza gute turafise ivyigwa vyinshi dukwiye kugira tukiga imbuga zinjiza gute kintu turacari imbari ni nayo mpamvu namavuze ati agani nako mpanura abasani sivyo ugasanga umusani araririmba ashagomba no gukina umupira ugasanga yasho hari amuterehe urabumva si bibi yego mugana uko tutarimenya jewe ndinde be nkubu ngiye gukina match ingozi umunyengoza kambona abantu bisikupe hariya niyo naza gukora shonga hanzoronka abantu baratutse ruriro ngo kwinjira ngo yakoze igitaramo kwinjira igihumbi mbega abasani bagiye hari igitega kwinjira yarangaye cari igihumbi uzi kwinjira ku gihumbi ugiye kubona bface ugiye kubona aba with design ugiye kubona aba baririmbyi bagiye batandukanye ba Sadbi ugiye kubona ku gihumbi rero abantu barinjira ruriro ivyo yakoze nibijyanye namwe kora ivyo wanyu hama tuduze umuziki yes of course nivyo
ni fresh ndibaza yeah fresh kabisa yes of course ikintu turamenya base ntibaramenya ico bari natwe hari ahantu tutaragera twekuze turagira ivyigwa je nk'ivyigwa aho ndabigejeje nantu hetse ushaka zonyegera ndamuhe ko ubumenyi twabarambiye mu tubabarire guys twabarambiye ubwo twabataye isho boy MC Marcha de Dollar Capital ole makala mu chichi 7 katisi katenda loda kapuri chiti kapuri desa shada badola bati amon fire bare botiyo garasibi makara komido master the bad man the best fat no fair dan so to the vibe abasani indero abaririmbyi indero aba DJ indero tuzoca dushika kure cyane turacakorera ngaho iwacu turaja tukeneye duwana dusambuke hanze dukorere amashow muziki ushike kure kugira tubona aba Nigeria bagiye hari ya Amerika baruzuza no twevyo tuzobishika kujya turabitanga kuma twigarisha ugara uri Yesu uri Imana uri yes baje reka ndagushimirisha bro vibe yawe barayikunda cyane badukurikirana guys merci vuba next week turagaruka wabifashe ko ashaka abifata ko nyine twe ntanzigiriye nta mutima mubi oya nta urimo yeah bye ciao